ibikorwa twimirije amanama azobera ngaha kubera ubu murazi ko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye perezida asanzwe atwara n'ubumwe bwa Afrika Union Africaine. Hanyuma kuri iyo kubera ico gikorwa badushinze amakungu yadushinze harabera amanama menshi ngaha mu Burundi. Hari amanama azohuza abaminisitiri baravye byo kwivuna abansi, hari inama izobera ngaha iraba kwigisha umwana w'umukobwa n'umukenyezi, education de la jeune fille et de la femme. Hari inama izobera ngaha bita dialogue continental imwe y'aba jeune. Murazi ko nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu ari umujama w'aba jeune, umujama w'aba jeune b'abarundi gusa muri Afrika. Nico bituma kuva itariki 10 gushika itariki 12 tuzokwakira urwaruka rwo muri Afrika kugira ngo baze tuganire bahure n'abarundi tubereke igihugu cacu ivyo dukora n'ingene bufasha. Hari ibihugu bitwara amasoko kubera bitarose ingene bishigikirwa mu migenderanire muri diplomasi. Nubwo gutumwa bw'icizere mu abadandaza bashobora kugenda ivyo twimbure bato. Niba abo biraba ayo mategeko akaba agashigwa hamwe harmonize kugira ngo umwe wese amenye ati niyashora amashurwe muri Amerika ntegezwa gutwara amashurwe ameze gutya na gutya, ntegezwa kuba nayateye ntabire bijya engrais chimique afi bintu nk'ivyo baje usanga bakunda ibintu bio canke n'ibindi. Naho mfite n'ibihugu bavuga bati nta bintu nk'ivyamwa bifise imbuto renwayo byinjira muri iki gihugu. Umbe cyo gihe utabi Yego murakoze cyane. Hano duhereje kugira inama ihuza abikorera utwabo, aba artiste, abafise impano zitandukanye, ari aboshi baje bakoresha imbuga ngurukana bumenyi kugira ngo abo bantu bikorera utwabo tubacire ku mayange bikeyi mu byo turiko turakora mu gikorwa kijanye na diplomasi mu migenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, kuko twabonye yuko abo bantu bose bafise uruhara. Ari abamenyesha makuru, ari abikorera utwabo, ari aboshi, ari n'abandi, abo bose barafise uruhara muri rya mbona kazoza twihaye y'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu biteye imbere mu 2060. Umwe wese arafise ico yoterera mu biganiro duhora tugira nabo tugendera canke batugendera. Hariho ibintu tuvugana mu bijanye n'iterambere, mu butunzi, mu bijanye n'igisata c'ingenzi, igisata cyo kubaka n'ibindi bisata byinshi. Ivyo rero tugashaka yuko abarundi bene wacu nabo babimenya kugira ngo bashobore kuzobibyaza umusaruro. Bavuganye kandi ibikorwa twimirije amanama azobera ngaha kubera ubu murazi ko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye perezida asanzwe atwara n'ubumwe bwa Afrika Union Africaine. Hanyuma kuri iyo kubera ico gikorwa badushinze amakungu yadushinze harabera amanama menshi ngaha mu Burundi. Hari amanama azohuza abaminisitiri baravye byo kwivuna abansi, hari inama izobera ngaha iraba kwigisha umwana w'umukobwa n'umukenyezi, education de la jeune fille et de la femme. Hari inama izobera ngaha bita dialogue continental imwe y'aba jeune. Murazi ko nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu ari umujama w'aba jeune, umujama w'aba jeune b'abarundi gusa muri Afrika. Nico bituma kuva itariki 10 gushika itariki 12 tuzokwakira urwaruka rwo muri Afrika kugira ngo baze tuganire bahure n'abarundi tubereke igihugu cacu ivyo dukora n'ingene bufasha. Murumva rero ibi byose ni bikorwa dukora. Hanyuma niyo tugiye muri iyo migenderanire hariho abo duhura bakatubwira bati dushaka gukora mu Burundi, turafite imigambi twakorera mu Burundi. Iyo migambi rero kugira bayikore bategerezwa gukorana n'abarundi. Birakenewe rero cyane yuko natwe abarundi biwacu abikorera utwabo namwebwe bamenyesha makuru mu bimenya kugira ngo namwe mitegure. Twavuganye cyane ku kindi kijanye n'akaranga. Murazi twatumiye abanyakaranga benshi batari bake kandi turabashimira ko bitavye.
ingene nabo boranga neza igihugu cacu. Murazi hari abandika ibintu bitari byo ku Burundi, hari abagicafuza kandi ngira ngo bafise inyungu zabo, ariko natwe turafise uruhara kugira ngo turate ibihugu vya igihugu cacu ingene kimeze. Kenshi rero mpora niyo abashitse hano agenda asubira inyuma afise yahinduye ivyiyumviro avuga ati bimwe nahora mbona ku mbuga ngurukana bumenyi sivyo, sanza ari igihugu kimeze gutya. Hanyuma muri iyi ndwi nyene turafise igikorwa gihambaye cyo twise indwi yahariwe diplomasi, imigenderanire n'ayandi makungu. Tuzofata abaserukira ibihugu byabo bose ngaha abari hano mu Burundi, dufate abaserukira igihugu cy'u Burundi mu makungu ko nabo nyene bari ngaha, tumaze iminsi mu nama, tubatembereze mu gihugu, tubatembereze mu mashirahamwe, mu mahinguriro za entreprise, tubereke ingene Burundi bwifashe, icyo Burundi bushobora gutanga, hama nabo bazogende bakiratira abandi, bakiratire ibihugu baserukira, natwe aba diplomate bacu bagende babiyage iyo bari, kugira ngo dushobore guteza imbere ishusho y'u Burundi, abantu babone ibintu dufise mu Burundi. Twavuze bijanye n'ingenzi, tuzobatwara ku bibanza bimwe by'iratiro, les sites touristiques, kugira ngo tubereke yuko hari Burundi bufise ibintu byinshi burata. Hanyuma muri cyo gisata nyene murabona hariho nka park, usanga umuntu akeneye akantu ho gufungura bimugora akabanza gufata inzira akaja mu gisagara, canke akeneye kuvuga ati ndashobora kurarayo akabura harara. Ibyo byose abikorera utwabo barashobora kugira ico bafashije, bubake nk'utwo tuntu twankenerwa, kugira ngo umuntu agiye kwitembera nko mu kibira avuga ati sinkeneye kumanuka i Bujumbura kurarayo canke mu Kayanza, ashobora kurara aho nyene. Rero nk'abantu bafise amahoteli barashobora kubikorerako. Hanyuma duteze imbere igihugu twese. Twasanze rero iyi nama twari tuzi ko mengana ibintu bitoyi, mugabo ivyavugiweho twasanze ari byinshi bose. Basabye ko twogira izindi nama, duhamagare n'abandi twiyumvira babonye bafise uruhara, ari OBR, ari ministeri y'ubutunzi, ministeri iraba akaranga, imico n'akaranga n'inkino. Twasanze ari abantu benshi twokorana kugira ngo dushobore kugira ico dushitseko, kuko twasanze ari magiriranire. Diplomasi irakenewe, culture irakenewe. Basabye kandi ko no mu ambasade yacu twofasha kugira ngo ibikorwa aba artiste bagira bimenyekane, tuze turabitanga mu ambasade, hanyuma na hali wacu tubishire hano muri aya mazu, kugira ngo abantu batugendeye babone ko hari icyo dufise, kandi biteze imbere igihugu cacu. Murakoze. Kandi tuteze imbere igihugu cacu. None ibi byose mwiyumvira cyane byo muteganya, ninde yatumye mubyiyumvira cyane gukora nko kwisunza iki? Mu bisanzwe ministeri yacu Umushikiranganji buravuga imigenderanire n'ayandi makungu, gushikana Burundi kwiyinjiza y'u Burundi mu ma organisation régionale internationale, biravuga ibijanye n'ubutunzi, coopération développement. Murumva rero twebwe aho turi ntawakenera kubitubwira, kuko ni umuntu ukora ivyuzi, urabona ko ari ibisata bikenewe byose. Hanyuma cyane muri diplomasi hariho ikintu bita diplomasi culturelle. Murazi yuko nkuko babivuga ni uburyo bwo guhamagara abantu, kundisha abantu igihugu utiriwe urabashira ku inguvu, kuko umuntu abonye nk'abajya ba artiste amagaba canke n'abandi bajya banyakaranga, yumvise igitabo canditse ku Burundi, abonye umurisho w'ingoma y'u Burundi, ntuzosubira kumubwira ngo wingo mu Burundi, wenyene aca yizana. Hanyuma twabivuze kandi yuko ivyo navyo birafise ico bizana mu butunzi bw'igihugu. Murabona ko twihaye ihangiro yuko igihugu coba cifashe muri 2040, hama giteye imbere muri 2060. Aha rero dusaba tuvuga tuti
imigenderanire n'ayandi makungu nayo itegerezwa kugira uruhara kugira ngo izane ishigikire iyo mbona kazoza, hanyuma twese tugende turi hamwe. Numva rero nta urinda kubitubwira mu bisanzwe, ubiravye wenyene uvuga uti aha ndashobora gukora iki, ndashobora gukora iki, kandi twasanze ari ibintu bikenewe cyane rwose. Ngira ngo mu minsi niyo twaronka akaryo tuzobananya duteza imbere ibitari bike. Ngira ngo muciye ngaha mwabibonye ko iyi nyubako yahindutse, hari ibintu byinshi biko birahinduka. Ivyo navyo nyene bija mu karanga, muri image y'igihugu, kuko babivuze bati Umushikiranganji ni idirisha, ni yinjiriro ry'abantu bose baza mu Burundi. Ico gihe rero urumva twabanje kwihera ko tuvuge tuti reka tubanze duhindura isura yaho dukorera ya ministère, hanyuma duca duhamagara n'abandi kugira bagire ko nyene, kuko ejo umuntu niyaza gutembera azogenda avuga ati nagiye mu gihugu kimeze neza, mu gihugu cakira. Murumva byose birafatanye. Uzi icyo ukora ntawurinda kubikubwira. Ngira ngo bimwe hari byo tubona mugabo tudafise, ngira ngo uburyo bwinshi cyangwa n'ubushobozi kugira tubikore, ariko nitwafashanya secteur privé, les artistes n'abandi, ngira ngo tuzobishikako. Murakoze. Bamwe mu bakora ibikorwa mvabwenge, ndavuga aba artiste, berekanye yuko kubijanye n'amategeko kiri kibazo. Mbega nk'abajeje ubushikiranganji imigenderanire n'ayandi makungu, hari icyo mugiye gufasha? Sinovuga ko ari ikindi tuzofasha kuko bitubifitiye ubushobozi, ariko tuzokwitura inzego zibishoboye. Murabona hariho ubundi bushikiranganji bujejwe urwaruka, bujejwe inkino n'imico kama, hariho ubushikiranganji bujejwe ubutunzi, hariho OBR mwabibonye n'ibindi. Urumva turi benshi, hariho amasosiyasiyo yanyu dushobora gufashanya. Twese tuzokora inama nk'izi, tubashire hamwe, tubahuze, turabe ibikenewe, duce turondera ababishoboye babikore. Hanyuma ngira ngo kucerekeye guverinoma y'u Burundi, twebwe aho turi tuzogerageza dukora ibyo dushobora. Ari information mukeneye tuzibaronderere, hanyuma namwe tuzibahe, namwe zo mufise muzituronderere kugira ngo tuzishire hamwe, turabe abafise ubushobozi, bafise ububasha bwo kubikora, kubihindura neza babikore, hanyuma turonke ayo mategeko canke ibindi bishobora kudufasha kugira ngo twese dushobore gutera imbere. Mu bijanye no gushora hanze ibyo twebwe nyene twirondereye, mwavuze yuko harimo umwimbu muke bituma iyo bishowe hanze kumbe ibisabwa n'ababa babisabye biba bike. Mwavuze yuko ari intambamyi mugabo ishobora kuba n'akaryo ko kwikosora. Mbega hagiye gukorwa iki kugira ngo ibishorwa hanze biboneke, kugira ngo isoko turironse tuzogume dutanga ivyo badusabye? Ivyo nabivuze muri rusange, nifadikishije ivyo nabonye kuri hariho ishirahamwe ryahuza ibihugu vya Afrika n'igihugu cunze ubumwe ca Amerika. Twabonye rero ko kenshi ibihugu byo muri Afrika twasanga tudafise umwimbo ukwiye kugira ngo dushore byinshi. Umbase Burundi gusa ni byari muri rusange. Hanyuma ikindi twabonye nuko hari amategeko araba ingene ivyo bintu bikoze, ko bikurikije amategeko, ko bikwije ibisabwa. Kenshi rero haraho usanga ata bushobozi technology kugira ngo babikore babirabe. Murumva nkuko nabivuze ni nakarusho canke ni defi, kandi ikongera ikaba opportunité. Urumva ubuze uti harakenewe iki, turabuze iki, muca mwitura kuba bashobora kugikora, mukababwira muti yamara ngaha hariho ikintu mushobora kudufasha. Nawaje azana bwa bushobozi la technology, mugafashanya nawe akaronka ico yarakeneye, mugafashanya. Ivyo kugwiza umwimbu vyo ngira ngo nitwobwira turabivuga. Murabona igihugu cacu kuva 2005 kiri ku kivi, abantu bararima kandi umwimbu urateye igomwe. Ngira ngo ico bagisigaye nuko ibijanye no kubishora, la logistique nkuko babivuze, bikaba bakabishiramo inguvu bikaboneka cyane, kuko urabona nk'ivyamwa canke ibintu
bishobora kononekara vuba, imboga, amashurwe, bisaba yuko haba hari uburyo bwo kubishikana iyo bija hakiri kare bidatevye, ntibimare amezi 3 muri mwibahari canke mu bwato, ariko bisaba yuko byofata byoronka nk'indege zijya zitwara imizigo cargo, ku buryo usanga biva ngaho no munsi bikaba byashitse i Geneve ejo, bikaba byashitse i Moscow ejo, bikaba byashitse muri Amerika ejo. Murumva ivyo byose ni ibintu tuzokwigira hamwe kugira ngo dutore inyishu. Kandi rero noshima cyane yuko abikorera twabo nabo bavuze bati turiteguye kuzofasha abazotwitura, tuzobafasha mu byo dushoboye kugira ngo ibintu bishoboka ko bikorwa tubikore dufashanye. Hanyuma nibaza ko ari inama nziza cyane, ni inama ya mbere tugize gutya, ariko twabonye mu byavuye mu twavuganye bisaba yuko twosubira twagira izindi, tugahamagara nabo bandi bantu twabonye bose bashobora kugisha waterereye. Murakoze. Ku bijyanye no gushora ibyimbo baterimiraso by'iwacu nyine hanze, hagarutse ikibazo cy'uko hari ibihugu bitwara amasoko kubera bitarose ingene bishigikirwa mu migenderanire muri diplomasi. Ni ubuhe butumwa bw'icizere muha abadandaza bashobora kugenda ibyo twimbura iwacu? Nibaza yuko ngira ngo uwabivuze hari naho sindi ngene yabivuze ashobora kuba yabivuze neza, kuko burya diplomasi icyo dukora amakuru tuyakura mu bo dukorana. Kenshi bijya bavuga bati twarashitseyo turabura uko twitura, ngira ngo nkuko nabivuze murazi yuko hari tumaze kubona yuko abantu benshi bibuka kurondera aho ubuserukizi bw'igihugu buri canke ubufasha iyo amaze gushika mu ngorane. Ariko nibaza ko iciza twebwe hari amambasade yacu ubituye baramwakira, hanyuma bakamufasha ibyo bashoboye. Ariko kenshi nukumenya, nibaza ko noshima cyane waserukiye rya agence ADB, kuko yavuze ko nabo nyene hari ibyo bariko barakora kugira bashobore gufasha abashora ibintu hanze, babagirire platform nyene boza barabikora. Amategeko burya birakenewe cyane kumenya amategeko agenga igihugu cawe, umenya ibyo ushobora gusohokana, kanti tushobora gutwara canke amategeko abigenga mu Burundi ubikura no mu gihugu n'amategeko y'igihugu ubitwayemo, kuko nukumenya yuko ivyo bihugu usanga bifite amategeko atandukanye. Ico gihe twebwe cyo dukora ngira ngo twofasha nuko twogerageza gushira hamwe abo biraba ayo mategeko akaba agashigwa hamwe harmonize, kugira ngo umwe wese amenye ati mwashora amashurwe muri Amerika ntegezwa gutwara amashurwe ameze gutya na gutya, ntegezwa kuba nayateye ntabire bijya engrais chimique, afi bintu nk'ivyo baje usanga bakunda ibintu bio canke n'ibindi. Navuze n'ibihugu bavuga bati nta bintu nk'ivyamwa bifise imbuto renwayo byinjira muri iki gihugu. Umbe cyo gihe utabizi ugapfa kugenda usanga bikugoye, ugasanga urahomba. Urumva rero ni igikorwa cya misi yose twofashanya twese inzego zitandukanye.